uri n'agaciro uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Ndabaramutse mwebwe mwese muduteze abiri muri iki kiganiro mutegurirwa n'ikigo kijejwe kumenyesha amakuru ca diocese nkuru ya Bujumbura Sedicom. Ikiganiro ni uri n'agaciro. Ni ikiganiro gifasha umuntu kubaho yisonera, asonera n'abandi, akongera akabungabunga n'isi Imana yamuremeye kugira ngo abeho ahimbawe neza. Uno musi rero tukaba tuza kuyaga kuvyerekeye ugusubiza agaciro abakumirwa n'ikibano n'abikumira, les périphéries de la société. Ugusubiza agaciro abikumira abakumirwa n'ikibano canke abikumira ni iciyumviro canke n'ubweranda Papa Francisco yashize ahabona akiri Cardinale George Mario Bergoglio hari mu ikoraniro kaminuza ryabaye ry'abakardinale hari imbere ya ntwarane umwaka w'2013. Ico ciyumviro rero cahavuye kiba nyamukuru mu butumwa bwiwiwe. None uno munsi umuntu arashobora kwibaza mbega abakumirwa n'ikibano canke abikumira umuntu yobitegera gute? Ni bande bari mu yemigwi vyavuye kuki? Uno munsi vyifashe gute mu kibano cacu? Hokogwa iki? Cokogwa nabande kugira ngo abo bantu biyumve mu kibano bumve ko bafise agaciro. Jewe rero ngira ndabashikirize kino kiganiro ni mama Yvonne wa Yezu Miburo kugira ngo dukure kabaza reka dusabe umutumire nkuko mumubona yidondore. Ni twa Patiri Dieudonné Niyibizi abansanzwe ndambwira ubutumwa ngahanyene mu kigo Sedicom ca diocese nkuru ya Bujumbura. Ego murakoze cyane kuri uwo mwidondoro. Muri n'agaciro. None burya iryo jambo n'amajambo abiri. Iyo umuntu ayabwiye yundi uyavuze bisigura iki kuri we no kuyakiriye. Naguma mbanze ndabakengurukire ko muyumviriye iki kiganiro no kucita uri n'agaciro kuko iteka ry'umuntu ni iteka ridasanzwe, ni iteka adahabwa n'abantu, ni iteka adahabwa n'amategeko, ni iteka atakwa n'abantu. None agaciro k'umuntu ni ntangere, ni ntagereranywa, ni nta rupimo. Mu Kirundi baraca umugani ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore, bashatse kuvuga amagara y'umuntu mugabo ararengeye ni kutuba ubuzima bw'umuntu muri rusangi. Umuntu wese afise iteka, afise agaciro, afise icubahiro kubera ari umuntu. None rero ako gaciro k'umuntu tuvuga no kubera umuntu yaremwe n'Imana. Bwa mbere tugeze ngaho umuntu wese ariho, Imana yaramwiyumviriye, Imana yaramushatse, Imana iramurema, Imana iramushira ku isi, yongera iramubungabunga arakura. Uko ameze kose arafise agaciro. Uko ameze kose Imana niyo imugumizaho, niyo imubeshaho. Nka kurya wofata akagozi ukagafata mu ntoki kakaba kariko ikintu kiriko kirenena, umunsi uzorekura kizokoroka. Twese turi ubuzima bwacu buva ku Mana kandi Imana niyo idufise mu kiganza kugeza ku munsi wacu wa nyuma. Agaciro ro kanje ntikava kuri wewe se ukampa kuko nawe uriho nka jewe. Agaciro kawe kanje ntikava ku bintu mfise, ku bintu nzi, ku bintu ntumbaze mbona. Agaciro kari muri jewe kubera ndiho. None rero iki kiganiro mwumva ko ari ciza cyane kuko kigana kugusubiza umuntu iyo ava, kugusubira kuvyura muri twebwe agaciro umuntu afise adahabwa n'abantu canke adahabwa n'ibintu. Mu gihe mw'isi yacu umuntu ahambaye kubera ivyo afise, umuntu ahambaye kubera ivyo azi, umuntu ahambaye kubera abagenzi afise, mugabo burya wumvirije neza avoir iratandukanye na être. Agaciro mfise ni jewe nico ndi, nayo ibintu mfise urumva ko ni ibintu mfise kandi imbere ikintu gifise ntikikujamwo, kiguma iruhande yawe. Hajya uvuze ngo ndafise imodoka, iyo modoka ni imodoka iri harya nawe uri ngaha. None rero iyo modoka si wewe, niyo modoka ntiguha agaciro ko ntuyahindutse.
none rero iryo Yezu yarabitubwiye neza, ijambo ry'Imana rirabivuga, agaciro k'umuntu nikava ku bintu afise, ibintu bihinda bihera, ni murondera itunga ridahitanwa n'umuyaga, itunga ritaribwa n'umuswa, itunga rizokwamaho. None mu buzima bwacu twokubakira kuri ako gateka cyane cyane twahawe n'Imana, maze tugaca rero twubahana, tugafashanya kugira ngo umuntu wese tumubonemo ako gashusho k'Imana. None ko nyenubwiranda akunze no kuvuga ko hariho nisi yohabwa agaciro, hariho isano riri hagati y'uwo muntu ategerezwa kwiha agaciro no kuronka agaciro nisi abayemwo. Egome ku kibazo ca mbere warambajije uti mbega umuntu avuze uri n'agaciro ashatse kuvuga iki, uwo bayibwiye bashatse kuvuga iki. Aho hantu kumbore novuga nti niyo ntumbero y'icigwa, nuko twozogenda tugana aho tumenyera kubona kunda afise agaciro, maze tukabimubwira twumva koko tubonye muri we kagasho k'Imana, tubonye iteka n'ico berafise kubera umuntu ari umwana w'Imana, maze ubibwiwe nawe akibutswa yuko atari nciyaha, maze akagendera iryo teka, ntiyanjanjwe kuri ko karanga n'iryo teka ridasanzwe ari, kuko si umuntu yiremye kandi ikiri n'agaciro barakibungabunga. None rero papa uyu dufise Francisco ariwe yahoze ari Cardinal Bergoglio, nkuko yabi banamutoye imbere bafatiye kuri ico kubera n'umuntu yakunda cyane abantu batawe bato mbere naho amariwe gutogwa mu kwa gatatu ku 2013 yaciye yerekana ubwo nyene ari mu gutora izina rya Francisco uyasize yari umworo yitaye haboro cyane, ari no mu kugira guhindura n'ikibanza tanzo bamwe ikibanza papa uyu munsi abamwe abandi ba papa bahora babamwo, ikimenyetso cyuko ashatse kuja kuba mu bantu abahantu hitwa Santa Marta. Iyo nzu papa bamwo ni inzu yo kwakira ingenzi, abashitsi abaje bavujya no ku isi baje hariya Vatikano mu gihugu ciwe. Aho hano yashatse kuba kugira ngo yegera abantu, areke kwibana igome mu kizu ciza kinini c'abapapa, eka nyene ku kirimba ciwe araheba ikirimba aja kuba mu nzu y'abashitsi ngo abone abantu ayage n'abantu. N'ubu niho yicara, kandi ku mugoro wa papa agiye gufungura asangira n'abantu baje kurara muri iyo nzu barakugira abe mu bantu. Murumva ko yashatse kwegera abantu guca bugufi. Hanyuma we rero mwikete rya mbere yanditse kuva abaye papa muri uwo mwaka 2013 niwe yashatse kutwereka inkuru nziza y'akanyamuneza, ingene yofasha abantu, yodufasha cyane cyane kuva mu bintu vy'iteka vy'ivyubahiro vy'ibibanza byo twamenyereye. Fata akajya muri saro umuntu yicara akaraba televiziyo akamererwa neza, agahimba kumva ko amerewe neza, wibuke ko ari abandi bantu. Sohoka, papa avuga ngo sohoka, eklezia isohoka, eklezia igenda igana abahebwe, les périphéries, bari abantu b'inyuma, bari abantu bibagiwe muri kumurengera turanka cyo kugira ico twavuze ko. Hanyuma rero muri abo bantu bahebwe si abantu gusa basanzwe, harimo n'iyisi. Uravye ibintu biriko birayisambura, uravye intambara zisambura isi, uravye amashamba ingene agenda ratituka, uravye isi ingene igenda irononekara, umengo turafuza handi tuzohava tuba. Cyo gituma rero tugomba kuvuga ko turavuga abahebwe, abibagiwe, niyo si irimo rero. Murakoze cyane kuri uwo muco muhejeje kuduha. Reka twinjire ku mutwe w'ikiganiro cuno munsi. None abakumirwa n'ikibano canko abikomira twobategera gute, twobitandukanya gute? Reka tukarageze tubivuge mu Kirundi, naho mu Gifaransa ariho vyumvikana neza. Hariho le centre hakabona périphérie, no kuvuga hariho mu gisagara hagati akabaho na hariya muri ya makarite y'inyuma yo mu mpera. Ngira ngo niyo mvugo tumenyereye kuba muri peripherie no kuba hagati mu gisagara. Mu gisagara usanga ahantu hateye imbere, niho ibintu byose biri, niho imodoka zose zigana, niho ubuziburi, niho abakozi bagenda, niho amasoko meza ari. Hama hariya inyuma mu mpera z'igisagara usanga hariho ubuzu bubi, hariho abantu bakenye, hariho nta mavuriro meza ariyo. Papa rero avuga ati nimuve muri centre muje muri peripherie, nimuve hagati na hagati mugende mugana hariya hari bari abantu bo hasi. Mugabo iyo ni peripherie ifatiye ku bibanza, no kuvuga aho twa dushatse kurondera gutegera abantu bahebwe dufatiye ku metero, ku bibanza, kuvate hariho intambwe zinganiki, hari ikibanza kinganiki hagati ya jewe na wewe.
egome dufatiye kuri ivyo bariho abantu baba kure y'ibisagara, abantu baba kure y'ikomine, abantu baba kure yaho abantu bibaza ko bifise baba. Bari abantu n'abantu bahebwe, baramaze kwiyakira kumbure kwera uzubakira, baramaze kumbure kumenyera amagorwa naho utamenyera akaziri. Mugabo papa tubwira ati mugiye tutariyumvamwo kugenda tugana bari abantu, iyo eklezia twubatse ubwo buryo bwo kubaho, ico ciza dukora kiracari ciza kitarakwira, ntikirakwira. Uwo n'umugwi wa mbere w'abahebwe, les périphéries géographiques. Hariho n'uyundi mugwi rero dushaka kuvuga les périphéries historiques, no kuvuga n'abantu twamenyereye kuva na kera bamye barahebwe, naho muba muri kumwe ngaha mugabo akaba atagaciro umuha uvute niko vyamye. Nko mu Burundi wacu ntitwotinya kubivuga, abatwa tubashira mu mugwi w'abaperipheri ku ruhande rumwe historique, kuko tuvuga ngo niko vyamye bimeze, niko vyamye bimeze. Umuntu yamye agwaye uvuga ngo uyu ndamuzi natubise, umuntu yamye afise ubumuga uvuga ngo ndamuzi nta kigongwa ntera, niko yama. Iyo ni peripherie, muri kumwe ushima muri kumwe hagati muri centre. Mugabo ukora wamenyereye yuko yagowe, umutima wawe ntuvyuka, nta kigongwe umugirira. Hariho na peripherie zindi psychologique. Peripherie psychologique nuvuga kugene twiyumvamwe abantu n'abandi, gasanga je ntunyiyumvamwo muri mutwi wawe mu buzima bwawe, nta kibanza mfise mu mutima wawe. Ndi mu mpera, ndi mu ngizimana aho nkaronka nakabanza na gato. Hari abantu twese dufise, umwe wese ngaha hari abantu yashize hagati na hagati, babana b'incuti n'abandi mu mutima we bari muri peripherie y'umutima wawe. No kuvuga bari hariya mu mpera, hari atakibanza ubaha, mbere hari n'abatarimwo. Papa tubwira ati kugira umenyereye ko uri umuntu nyene ukwiye, nuko mu mutima wawe bari abantu ubagarukana ukabashira hagati nabo. Raba yiri ko rategura imanza vuti naka ntiyobura, naka ntiyobura, naka ntiyobura, naka ntaco ujyawe nta no kumwiyumvira. Umva uri ko racapura neza igicapo cingene mu mutima w'abantu bafise ikibanza, la cartographie de l'amitié. None ngaho tegeza ko haraba papa yarabisiguye neza. Rero hariho ubwoko bwinshi bw'ama peripherie. Hariho na peripherie rero y'abantu atakinya badutera no kuvuga abantu batunze bagize ingorane, ntituyumvira ko bagize ingorane. Akarorero, umuntu afise ikizu kinini yaciza c'amafaranga menshi ariko arubaka, ageretse ubugira kane kigahenuka, uzovuti hazokubaka ikindi we ntagowe, wari kwararira arasho no kugwara mu mutwe, arasho no kusanga yafashe nk'ideni. Mugabo kubera tudafise ikibanza cabo umutima yacu bati bari barihiririwe, tuvuga ngo ntaco. Bigaca binatugora kwimvira ko barya abantu twibaza ko bafise agaciro bagasanganywe ku bwacu, kumera ko bafise ibintu n'abantu, ibibazo vyabo ntitubihe ikibanza. Papa rero ngaha aratubwira ati peripherie existentielle zifatiye ku kukwene tubayeho. None urumva ni nyinshi ziriho. Abakumiriwe bari ubwoko bwinshi, abikumira bari ubwoko bwinshi, abatawe. Nongere ko akantu papa avuga mu gifaransa abo yita les déchets de la société. Avuga ati ni twebwe twabakoze, abo boro, abo ruhebwa, abo kabaye nitwe tubakora. Agaca ashimikara akavuga ati gerageza turinganize ikibano ku buryo ata muntu dusanga uburyo tubayeho bwamushibuye kure, bose tureko tuko turajana, bose turi kumwe. Murakoze cyane. None uno munsi vyifashe gute mu kibano cacu? Duhereye mu vyo muhereje kuvuga, hari ico bita stereotype. Ibintu usanga tuca tubwira abantu tubafata uko tubatari kandi tubabishira mu mutima yacu. Muravye mu kibano cacu burya si vyinshi, turavye imico n'imigenzo, ubwo ntibituma haba abantu bikumira gusumba. Egome hariho iyo migwi yose. Hari abantu bikumira kubera bazi ko bakumiriwe, bagaheza nabo bakavuga ati nta kundi twe nuko bimeze, hamwe yanikiye ntibwuma, nta kundi nukwimenya no kwiyakira, nuko vyamyeho nuko vyamye bimeze. Ngaho i Burundi rero hariho uburyo bwinshi abantu bakumigwa, hariho uburyo abantu bikumira, kandi twahava mu ruhande rumwe tuvuga tuti ntabanganya imigisha, ntabaronkera rimwe. Mugabo iyo nimvugo ndabivuga kuko niko biri ngahi wacu, ngahi wacu bimeze gute.
mugabo sivyo kuko nico gituma ikiganiro mu gikomeza kugira ngo tugende turafatana bari abantu bahebwe tubabonemwe agateka kuko barafise agateka cyo bita inalienable nuvuga udashobora kubakurako udashobora kubaka naho bogogwa gute barafise agateka utabaka none rero iwacu hariho ingene imico n'imigenzo ikumira abantu kuva na kera nk'akaro umugabo n'umugore ntibangana kandi nuno munsi uriko rategura abageni babwira uti nyabuna umusore n'umwigeme bagomba kubaka barangana ntibifata kubw'imico n'imigenzo yacu umugabo n'umugore ko bo bangana ntibikunda mugabo tugiye mu mategeko tugiye n'ijambo ry'Imana umugabo n'umugore bose imbere y'Imana barangana 100%. Imbere y'amategeko umugabo n'umugore barangana 100%. Mugabo mu mico yacu suko vyamye. Hanyuma hariho n'ayindi imigwi y'abantu twamaze kwishiramwo mu mutwe yuko abo nawenu nibatubise. Dufatiye kuri ibi canke biriya ariko cyane cyane tugafatira kuri lavoir ibintu rero bigatuma nyarucari tumukumira nyarucari uwo ntacamaze umutindi n'inyagupfa umworo ntaco yiha umuntu yamateza amaboko ashumba uwo muntu nuko nta gaciro afise ivyo bintu nikosa rinini kubera agateka ko umuntu ntigafatiye ku bintu ushima neza na neza gatafatiye ku bintu no kuyapfuye byose abisiga bitajana ngo kuko nsiwe ibintu n'umuntu ntivyinjiranamo ngo bifatane ibintu ntibihindura umuntu aho namye ntera inkuru hirya yeje ndababwira nti shaka wegeranye ibintu byose ntuzobirya ngo bibe wewe mbere uko kugira byinshi niko abaganga babikubuza niko bakubuza kubirya kugira mengo Imana yabiringanije ku buryo twereka iti nyabona iteka ryanyu rihagaze ahandi iwacu rero turakengerana turasuzugurana turakumirana dufatiye ku bagenzi dufise je ndazwi je ndo kwa naka ubwa kabiri je ndafise ibintu je no kugura jewe no kugirane ugasanga rero abantu barakengeretse abantu barashizwe muri periferi kandi bari bafise agaciro ico sico nico guhindura hama rero iyo umuntu yamaze kunoga araheba akavuga ati nuko bimeze agaheza nawe akikuramo hari nabandi rero bikumira kumbure bagomba no kubafasha ugiye kubigisha ngo basubize agateka bigwanire bonyene biyumve ko ari abantu bubahitse mugabo gasanga mu mutwe ntibiraza aho rero ntandi no kugwana cyane kandi burya agateka umuntu arakironderera umuntu yo kironderera ariko tugarutse ku ntumbero neza y'ikiganiro dufatiye ku nyigisho papa aduha nuko twogerageza mu buryo tubaho twebwe nk'abantu bazi Imana nk'abakristo rwa rukundo ijambo ry'Imana ritwigisha rukagaruka akaba ari go rutuma tubona umuntu wari we wese tubonamo agashusho k'Imana tubonamo iteka Imana imuha tugerageza kandi kumugwanira ara protéger et promouvoir gukingira no guteza imbere umuntu ibyo byose tukabikora twumva ko turiko tubikorera uwundi kugira ngo abe nkuko Imana yo nyene iyo Mana yaturemye iyo Mana turemanye rukundo ishaka ko tumera maze ico dushaka ko batugirira tugashaka yuko tukemera natwe kukigirira abandi. Murakoze cyane ego ndumva ico kogwa none mwico gihe ni bande bofasha kugira ngo abo bantu basubirane agateka biyumve mu kibano. Ni igikorwa c'umuntu wese. Ni igikorwa c'umuntu wese imbere yuko turondera abantu baza kutugwanira baza kutuvugira baza kutuburanira birabereye yuko umwe wese yogerageza uko ashoboye kugira ngo bwambera akingira agateka kiwe agwanira agateka kiwe umuntu yihewe nyene ubwo bugabo kujya imbwa ahiba yumva kwihambaye kandi gace hindukira kati ingo rero umuntu wese akabanza kikingira kuko buryo utagwaniye iteka ryawe birabishe kumva ko hari wundi azuza kurigwanira ico ni cambere ica kabiri nuko twogerageza gutegera comprendre intégrer gushira muri twebwe yuko umuntu wese afise agaciro ivyo manzi kikaba ikigwa c'umuntu wari we wese umuntu wese wari we wese umukunda utamukunda iteka afise ntiri kuvako maze tukagerageza kugira iyo uwo mwiga ko kigoro ko kwakira umuntu mu iteka ryiwe ntivyoroshe kubera iyi siringanijwe ukundi ifashe ibindi biharuro vyayo mugabo Imana iyo yiturema
naho ubona umuntu ari gito ku bwawe, naho numene umuntu ntaca amaze, umenye yuko igito gitabwa iwabo, nta ruhusha twe dufise. Jambo ry'Imana ritubwiye ngo wewe urinde ucira urubanza mugenzi wawe, urinde wewe nigiki ufise utihaye, weho kabuki wewe uhaguruka ngo ucira urubanza wundi. None rero umva n'umuhamagaro w'umuntu wese wo gukingira agateka kazi na muntu. Hagacaza rero uwo wese afise ijambo asumbije abandi, afise asumbije abandi, urindiganizo y'ibihugu, uramashirahamwe, uramashengero, eklezia, kugerageza rero kwigisha abantu bwa mbere no kugerageza gukingira abantu no gukinga kugira intagire na kimwe kiza gihungabanya umuntu muri iryo teka giwe. Murakoze cyane, ariko imbere yuko dusozera nagira ndababaze ikibazo. None abo baruhebwa, abo bikumira, none bo nta ruhara bafise kugira ngo bumve ko bafise agaciro, kuko urashobora gukorera umuntu ugasanga ivyo uri kurakora naho bishikira bokoreye. Egome hariho abantu bareze amaboko bihebuye, bihevye, bumvise ko ataco bari, ko ataco bamaze. Abo bantu no kubasubiza, kusubira kubavyura muri bo ako gatima, bakumva yuko ari abantu. Ubwa kabiri hari abandi banka gukora, maze ugasanga bo nyene bariyatse iteka bari bafise. Mvuze gukora kuko ugukora kuratuma umuntu ashikira igihagararo ciwe ciza, maze na ryateka ryiwe rikaronka urufatiro. Imana yatushinze isi ngo ni muyigabe, muyiringanize, muyigabe, muyiganze, muyibemwo neza. None rero iteka ryacu Imana yaturemanye rirakeneye yuko umutima uba mu mubiri mwiza, maze umuntu akumva ko akwiye. None rero nukukuna amaboko mu mpuzu, abanebwe, abantu badakora, abantu batumva impanuro, barashobora gusanga bo nyene bariko bariyambura cyateka nakakaranga Imana yabahaye. Egome barafise agaciro kuko ari abana b'Imana, mugabwiza gukora kugira ngo biteze imbere, babandanye by'ukuri baba bazima, bagira igihagararo kizima mu bandi, bagira iryo teka ryabo, bagira ijunja mu bantu, kubera Imana idushakira yuko by'ukuri tubaho neza. None nk'umuntu yishwe n'inzara gantuze, ugasanga n'umutima wiwe urabuze aho urambiriza, arabuze ingene yabaho, kandi yoshoboye gukora kubera ubunebwe, yanse kurima, yanse gukora haba, arara mu micafu ntahakubure, yambara impuzu zitamesuye, agirane. None ntiyumva yuko wenyene ariko aratitura wa mutima wiwe, ugasanga asigaye yaratuntuye, ugasanga nta kanyamuneza, nta buzima afise kubera yanse gukora. None rero ntugukora nico Imana yadushiriyeho, nigende mukore, mubeho, mukoza begwa n'impembo, hama muzoheza rero muronkaho mwiyagurira, muronkaho muba, muronke aho niteka ryanyu muri ronkera. Ego, none Gapati, kugira ngo habe akarusho nakahe kama mwotera Eklezia Katolika, kuko nyirubwiranda Papa Francisco aragendera mu bwo butumwa cyane, nakahe kama mwotera amaleta, kuko hose abikumira n'abakumirwa barahari, kugira ngo haba akarusho karengeye kuri abo bose batiyumva mu kibano. Hariho ikintu Eklezia sakamo dutere Eklezia kuko byose biraringanijwe hase kubikora. Mu nyigisho za Eklezia bita enseignement social de l'Église, hariho ingingo ngenderwa ko yitwa ukuha agaciro ubwa mbere aboro. Mu Gifaransa bita l'option préférentielle pour les pauvres. Bisigura yuko mu bikorwa byose dukora muri Eklezia, mu bintu byose twiyumvira gukora by'ubutumwa, dutegerezwa guhera kuri abo bantu. Niko inyigisho za Eklezia zivuga. None so gutera kama ahubwo nukugendera inyigisho, nugushira mu ngiri bitegerezwa. Aho Yezu yagendagenda ku isi, kumusanga mu bagwaye, tumusanga mu bapfuye, tumusanga mu barimwe amashetani, ubimuga, abacumbagira, abatumva, nibo Yezu yegeranije. Abashonje kubera iki? Kubera avuga ati hariya bariya bahebwe, bariya batawe, nibo ni je m'identifie à eux. Aho mwabonye umuntu ashonje nije mwabonye, aho mwabonye umuntu abuza amazi yo kunywa nije mwabonye. Kuva Yezu cyane yiyerekanira muri abo bantu, bisigura yuko na Eklezia mu gukora kwayo yobandanya koko ishira imbere abo. Aha niho mubona ari amakaritasi mu paroisse yose, kugira ngo ivyo dukora byose twibuke ko ari abantu aho nikora, hari abantu bahebwe, hari abantu n'agaciro kabo bumva bamaze kukiyambura. None rero abakristo twese twobandanya tukaza turavyura gatima dukubitiza kuri bari yabahebwe.
hari abahebwe mu miryango yacu bo bwa mbere, hari n'abahebwe rero muri rusange mu kibano tukabaha ikibanza. Hanyuma no mu ndinganizo z'ibihugu rero mu bikorwa mu migambi les politiques publiques, les politiques nationales, bakagerageza gushira imbere rero ibibanza vyahebwe, imigwi y'abantu yibagiwe, ibi ahantu abantu bamaze bonyene kwikumira, akaba aribo baba bambere mu kuronswa ivyo bintu igihugu gikorera abo kibwirizwa gukorera. None rero numva umengo iyo option préférentielle pour les pauvres, uko gushingira kuboro mu bikorwa byose dukora no muri leta no mu migambi y'amashira hamwe byo ngendegwako, kugira ngo tuzamure bariya binyuma, maze twese tugira igihagararo kizima, tujane tugende turi kumwe nk'abavukana. Ego murakoze cyane kubona mwashoboye kwitaba kino kiganiro, dukengurukire n'abandi bariko baradukurikirana. Iki cyari kiganiro cy'umukwanguro gikwanguriye ibindi biganiro bizohara bibandanya, na kare nimwe murongoye iki kigo cyo kumenyesha makuru, nibaza ko ubukurikirane twabatuma ko muzotwitaba. Urakoze, sinoreka kwitaba, ahubwo nagomba nsabe abantu bose badukurikiranye kugira ngo baze bakurikirane ibiganiro bizokurikira, kugira ngo tugende turategera buke buke agaciro k'umuntu nico twokora nk'abantu bazimana, eka nk'abantu bose baba mu Burundi, turabe ingene mu kibano cacu ata muntu yogenda kagirire tubona, kuko Imana izotubaza iti mwene wanyu ari hehe, mwene wanyu ageze. None Imana ntizitubaze ico kibazo ngo mwene wanyu ari hehe, ntizitubaze ngo yasi nabaragiza iri hehe, ahubwo turabe ingene twofashanya, urukundo ruturange, na kare twese turabana b'Imana. Abandi bakenguruke, murakoze. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana.